Arameze imyaka Uburundi buja mu matora. Kuva twikukira Uburundi bwaragiye mu matora, gushika n'ubu turamaze kugira amatora ariko arababa 10. Ayo matora kuva kera abantu bayabonamwo bukwi na bukwi ikintu bagira bahindure. Mu 1961 abantu amatora bayabonamwo kwirukana umukoroni bakaronka ubwigukira. Mu myaka ya 1990 amatora abantu bayabonamwo kuraho intwaro za gisirikare bakazana intwaro bita ya demokarasi. Mu 2005 abatora kumva yuko bifuza gucana inzego z'umutekano ngo ntibasubiye kuzira ivyo batosize. Ivyo bihe vyose abarundi mu kuja mu matora basidukana n'iryoga. Umwe wese yumva yuko ikimubabaje guca amatora agikuraho. Ivyo vyatumye abari ku butegetsi bama mu bwoba bumva yuko guca bahava. Abagomba kuzaca nabo bakaduka bakumva yuko nabo atakibasiga. Ivyo vyaba bitujana mu leta imisi yose aho habungurungu abantu bakama ntiguca amatora ku rwego ko buriyabitsa. No musi yifuza ko bibikunda. N'uno musi hariho abantu bafise ubwoba. Hari abantu bashirika ubutegetsi baba bumva amatora ashobora kubatuma bava mu vyo barimo. Hakaba n'abandi badebukiwe bumva umenga amatora ntaco akimaze kuko bataba bifise icoba. FPR yifuza ko haba yindi ntumbero y'amatora. Ari naco gituma twagiye twigisha aho duca hose tuti subira mu myumvire, amatora si ingwano, amatora n'umunsi umwe aho twiyumvira ivyo turiko turajamwo. Bitumara iki gutora iyo tudatora inyishu z'ingorane dufise? Mbega abo dutora baza kutubera ikindi gusa biduha inguvu aho kuba inyishu z'ingorane dufise? Ngivyo ivyo twashaka ko abantu biyumvira.